ntaco yokora, bishop atahari ntaco yokora. Bajya abantu babadadi abapotre canke aba abantu bavuga ko bavugishwa badahari ntaco bokora. Abo bantu baruzuye mu mashengero batabonye profete nibo haguruka, bahaguruka ariko profete yaje imbere, bahaguruka ariko profete yavuye mu muduga, bahaguruka ariko profete yamanuye ibiganza. Batariko barakora kugira ngo bashimwe n'Imana, ariko bariko barakora kugira ngo bashimwe n'abantu. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, turabaramukije aho muherereye hose, haba muri Amerika, muri Aziya, muri Oceania ndetse n'ahandi wacu muri Afrika. Turabaramukije mwese. Ego nko mutubona hano muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV, turi kumwe n'umushitsi mubona hano. Namwita umushitsi ariko si umushitsi n'umusangwa nkuko yamabivuga yuko hano ni muhira. Ego ni muhira. Ego nkuko mutubona murabona mikro zibiri, ariko mikro ya mbere ni jewe Bizimana Bienvenue, beshi bazi ku izina rya Tony. Reka duha akanya umushitsi wacu nawe yidondore atubwire nawe hajava. Kaze mushitsi. Murakoze cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amina. Mazina yanje nitwa Cedric Murinda Ngabo, ndakunda Imana, nkabanda umwana w'Imana. Mirimo nkorera mu rushengero rwa Vision de Jésus Christ ngaho mu Cibitoki. Imana ibahezagire cyane. Hano sindi umushitsi, hano ndi musangwa. Ego murakoze cyane. Urayivuze neza nkoranye nari nayivuza yuko naho twita umushitsi ntabwo uri umushitsi umusangwa. Hajya umuntu umaze kugendera rimwe kabiri gatatu mu rugo ababaye umuhaho. Ego reka tubishimire kubona washoboye gushika hano muri studio yacu ugashika impore, kuko twabonye imvura, twabonye ikirere kimeze nabi, ariko washoboye kunesha umwa satani gushika hano muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV. Ego tugize imisi dukurikirana ubutumwa bwawe hano muri channel yacu, hano muri studio yacu, ariko twagiye twakura ibibazo byinshi. Ibyo bibazo twavuze yuko tuzogutumira kugira ngo utwishyure ibyo bibazo byacu, kugira ngo natwe ndetse n'abadukurikirana hano muri studio yacu kuri channel yacu baheze bumve ibyo bibazo, ndetse nabo nyene bo baba bafise ibibazo bobaza bashishikare kuzobibaza inyuma ya bino bibazo byacu twashimye ko twaguhamagara kugira ngo twishure. Ibyo bibazo sibindi, tufise ibibazo bitatu. Ibyo bibazo bitatu, icambere ni kibazo kivuga yuko nizihe ngeso zibereye umwana w'Imana. Ico kintu ngize imisi ndacyumvira, niyo mpamvu nahisemo guhamagara kugira ngo udusigurire izo ngeso izarizo. Murakoze cyane kubona mwatwiyumviriye ko. Ego na cyane mwaduhamagaye kugira ngo tuvugane, kandi mukatubwira nti hariho utubazo canke ibibazo birengeye bitatu tugira tuvugane. Ndagukunze gose kandi ndanagushimiye cyane kubona ko wantumiye kubijanye ni kugira ngo tuvugane kuri ibyo bibazo. Ego murakoze. Ico kibazo ca mbere umbagije ni kibazo ciza cyane. Ati nizihe ngeso zibereye abana b'Imana. Kandi Imana iguhezagire ku bw'iryo hishurirwa wagize. Iki gihe turi mu kaga, turi mu bihe bikomeye cyane, aho udatandukanya umukozi w'Imana canke udatandukanya uwamenye Imana n'umupagani, parce ingeso zabo zabaye ico kimwe. Ico noshobora kwishura ku bw'icyo kintu, ikigaragaza umwana w'Imana cyangwa umukozi w'Imana mwiza ni wa muntu agendera mu bugombe bw'Imana, ni wa muntu yitandukanya n'ikidahesha Imana icubahiro. Uwo muntu wese ariko arakora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana, uyo sinokwemeza neza ko ari umwana w'Imana.
kuko Bibiliya irabishingiye inahe, iremeza yuko iyo umuntu aramutse akoze canke iyo umuntu ariko arakora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana abacitse kuba umwasi w'Imana. Aho biri mu Baroma igice c'8 ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'9, aho Bibiliya igaragaza yuko hariho abantu batoshobora guhimbara Imana bivanye n'ukuntu bariko barikomporta canke hariko baritwara ukudahesha Imana icubahiro. Mugabo hejuru y'ivyo hariho ingeso zibereye abana b'Imana. Paulo yavyandikiye abigalatiya 5 uhereye ku murongo wa 16 ukamanuka kugera ku 23, aho yagaragaje ibikorwa vy'akameremere k'umubiri n'ibikorwa vya mpwemu yera, ngo buri ico kintu cose kirafise ivyamwa. Mpwemu yera arafise ivyamwa. Paulo yarabidondaguye, urukundo, ubugwaneza, kwa aragenda arabivuga vyose. Arongera aravuga ngo n'akameremere k'umubiri karafise ivyamwa, ngo kuko ivyo bibiri bihiganwa mu muntu kugira ngo umuntu ntakore ivyo agomba. Bana b'Imana, iki kibazo ni ciza kandi cyari gikwiriye kubazwa koko. Nizihe ingeso zibereye umukristo? Ingeso zibereye umukristo uwamenye Imana n'ingeso zihimbara Imana, zihesha Imana icubahiro. Ivyo uri kurakora mu gihe ubona ko binyuranye n'ubugombe bw'Imana, umenye yuko uri kurakora ingeso zidahesha Imana icubahiro. Igihe cyose uzokora ibintu umutima wawe ukagucira urubanza yuko uri kurakora ibintu bitajanye n'ivy'Imana igomba, reka nigisha aka kantu munyumvirize neza. Imana irafise principe, hariho ivy'Imana yadushiriye ko imbere tutorenza. Sinzi ko ico kintu ukuranyuma. Ndakumva. Nimba kuja mu Mana hariho ibintu yatubwiye ntiturengeko. Ubu muri uyu mwanya turazi ko gusambana ari icaha, kwiba ari icaha, kuboregwa, kuba umusuma n'ibindi ntarinze kuvugira ngaha. Kujya nyene mu Mana hariho izo principe, niko nyene no kwa Satani hariho principe za Satani. Satani ari gihe iyo udakoze ibintu bumunezereza, so atarakwica canke akagukorera ibindi. Tukaba tumva ibishingane by'abantu bavuye mu kuzimu, aho bariko baravuga nti ngo yadusavye abana, abandi ngo uruvyaro, abandi badusavye abantu dukunda, abandi ngo badusavye abavyeyi bacu, ibintu nk'ivyo. Bisigura yuko no kwa Satani, Satani afise principe ziwe. Iyo wemeye kuba uwa Satani ufise ivyo ukwiye kugenderamwo, kuko utagendeyemwo mu byo Satani akunda, bisigura ko ubucise kuba umwasi wa Satani, ategerezwa kugukorera ibintu bibi kuko wabaye umwasi wa Satani. Rero tubireke ivyo vya Satani twe nk'abana b'Imana. Mu gihe twaremeye kuba abakizwa, turemera gushira ikirenge mu ca Kristo, twaremeye gushushanywa n'urupfu rwiwe, twaremeye kugenda mu bihwanye n'ubugombe bwiwe. Abana b'Imana turi mu bihe bigoye vyaho dusigaye dusa nk'abantu b'iyisi. Reka nishure kino kintu. Abantu b'iyisi basigaye bitwara ukutariko, aho umuntu atagifise ijwi rimwagiriza ikibi canke yicuza ivyo ariko arakora. Ivyo vyaravuye mu bantu b'isi, no mu bana b'Imana birahari. Kugeraho ingeso zacu utoshobora kutandukanya uwamenye Imana n'utaramenya Imana, kuko uyu munsi hari abana b'Imana bagenda kuraguza, hari abana b'Imana birirwa basambara ku mugaragaro, hari abana b'Imana bitarabatera isoni kuryama mu mahoteli bajanye n'abagore, bajanye n'abakobwa, bajanye n'abatama bitwa ko basenga, kandi bamwe araba imbere, bamwe araba imbere mu mashengero, ariko ntibasiba gukora ivyo vyaha. Gute wombwira kuri umwana w'Imana kandi wama mu mabwate dono, wama muri vya bibanza bidahimba Imana? Ni gute wonsigurira kuri kurakora ibihimbara Imana mu gihe ibidudubiriza muri wewe ari vya kameremere k'umubiri wawe ugomba? Rero umwana w'Imana akwiye kwitandukanya n'ikintu cyose kidahimba Imana icubahiro. Ingeso zibereye abana b'Imana ni ingeso nziza, zuzuye ubugwaneza, zuzuye amahoro, zuzuye gukora ibinezereza uwadutumye cyangwa umucunguzi twemeye gukorera ari we Yesu Kristo.
mu gihe uzokora ibintu bitajyanye n'ubugombe bw'Imana uzoca umenya yuko uri kure y'Imana, kuko abari hafi y'Imana ni ba bandi bariko barakora ibihimbara Imana, ni ba bandi bariko barakora ibinezereza Kristo. Abo nibo bana b'Imana, kuko ni wowe umwana w'Imana hamugira ingeso zo kwambara ubusa kugera aho usigaye ucumuza abantu mu mabisi ugenda umanura akajipo kawe canke ivyo wambaye biriko birahena mu buryo wenyene ubona yuko ubuze n'amahoro. Ukaca usanga uri umwana w'Imana ufise ingeso zo kuryama aho ugeze hose. Umuvyeyi wawe niyo kuhanura ngo wumve, kubera iki tutakubonye watashe ngo narakuze nabaye umuntu muzima, nabaye umukobwa canke nabaye umugabo. Ukaje usanga ivyo byose birapoperanye muri wewe, itabi, urumogi, swati, ibintu vyinshi biri bizarre biri muri wewe, hama mu nyuma urahindukiye ngo wewe nguru umwana w'Imana. Nturacika umwana w'Imana, kuko wamenye Imana arafise comportement, arafise ukuntu akwiye kwikomporta. Uwamenye Imana arafise ukuntu uwo muraba ukamubonamwe ubuntu bw'Imana. Yohana ariko arashingira inahe Kristo niwe yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo tumwitegereje tubona yuzuye ubwiza, ameze nk'umwana w'ikinege avuye kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu ashimwe. Amen. Rero abana b'Imana hari ingeso zacu zitubereye, n'abana b'iyisi hari ingeso zabo. Uyu munsi birateye isoni kubona ugenda mu rushengero wujuje impuzu z'amadeshire warazitabaguye ngo uri kurahimbaza Imana, ibihuzu vyatabaguritse, abo bantu baruzuye hama ngo n'abana b'Imana. No, sino vyemeza kuri umwana w'Imana. Umwana w'Imana afise ukuntu akwiye kwikomporta, arafise comportement ihimbara Imana. Paulo niwe yabivuze mu Baroma igice cya 12 ku murongo wa mbere ngo bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima vyera bihimbara Imana, ati ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Arongera ku kabiri ngo nimwishushanya n'ivy'iki gihe ngo yamara muhinduke gose mugize imitima misha. Ariko abiki gihe hako twoshushanya n'ivyo bwami bw'Imana, ni twebwe turiko turazana isi tuyikura mu isi ya nyayo tuyizana mu ishengero. Ntibibiriye nk'abana b'Imana. Gute wombwira kuri umwana w'Imana ugenda gusenga witwaje amahereni uri umuntu w'umugabo w'umuhungu muzima, waratobaguye amatwi amazuru yatobagura ngo uri kurarondera gushaza, ngo uri kurarondera ubwiza, hama mu mwanya ugahimbaza haleluya amena ngo uri umwana w'Imana. Nturacika umwana w'Imana, kuko abamenye Imana bafise ukuntu bagenda bivanye n'ico batahuye n'ico bamize muri bo. Niwombwira kuri umwana w'Imana ugenda uhenya mu rushengero ibi amabere yose wayashize hanze, sigaye numva iyo terme ngo nukubombesha, ukabombesha amisoni kwitwa umwana w'Imana uri kuritwara uko Imana idagomba. Ego murakoze, urumva ukungene usiguriye ikibazo canje ndagitahuye. Turavye bino bihe turimwo nibihe bigoye kuba nab'Imana, kuko uravye isi ryari niho dusigura ubutumwa. Uravuga yuko hari benshi bahatanga umubiri wabo bakemera bakambura impuzu zabo bazamburira abantu kubera kugurirwa amabrochette kugira ngo bajye bumve ko bariye akanyama. Hari benshi bemerera ko kwambura ubwambure bwabo bakabwamburira ababaruta kubera ngo babaguriye amamenshi. Iyo byose twabikurikiranye mu butumwa buheruka. Ego niyo mpamvu twabajije ikibazo cy'uwo munsi, ikibanza n'ikihe tukiri ngaho nyene uciriyemwo ico kintu narakivuze. Ego muri iyi si y'Imana hari abantu biyitirira ko ari abakozi b'Imana, bakavuga ko ari abana b'Imana atari abana b'Imana. Mbwira wewe witwa ko wamenye Yesu, ni gute ushobora gutanga umubiri wawe ngo nuko wabuze amavuta yo kwisiga? Ni gute ushobora gutanga umubiri wawe ngo nuko bakuguriye brochette iri en compagnie? Ukaca usanga umuntu bagutwaye mu kabare, brochette imwe irakuboreje koka, itumye wambura vya bindi ntavuze, itumye bagukandagura umenga uri piano, itumye bafyonda ivyo batemerewe gufyonda. Hama mu mwanya ukagenda kuri podium nguru umwana w'Imana, wa muhungu we
bitwa kusenga uri umurideri uririmbisha uri umurideri ugenda imbere ukavugwa ubutumwa bwiza ariko ivyo ukora biteye isoni gute wombwira kuri umwana w'Imana ako nakaga ni ibara ryaguye mu bana b'Imana no kuri kw'Imana hariyo ingeso ziriko ziraza afete je sinzi ukuntu bivuga ni ibintu biteye agahinda generation y'iki gihe iriko irapfa mu mitwe iriko iratitura icubahiro ca Kristo iriko iragititura gose mu buryo umuntu reka mvuge kino kintu sinasanze meme n'abatama bakuze imagine umuntu umupasiteri muzima ukaja ngaho ugakubita urunzera urumva ico kintu zera ukimwesha neza mugabo ukabwira umukoferi ngo aguce urunzera rukagenda rugashikino ngururongo gusa eske ico kintu ucumva gute ngo hamaguru ko rakorera Imana ni gute two kubonamwo vyamwa vy'abana b'Imana canke mwari bagiye yuko biriya yatugize kuba ivyete biboneka twe turi ivyete bisomeka abanyamahanga batwigako ni twebwe umunyu w'isi ni twebwe Imana yagize abami n'abahererezi ni twebwe Imana yashize hejuru birivuga ngo nabagize kubitara ni mwebwe nabagize kuba abo hejuru ku munara hariya amahanga yose atwigirako ariko birateye isoni kuja kubwiriza ubutumwa bwiza wambaye ibideshire ndiko ndabibona gasanga umuntu ngo numustar Madrid zaramiminitse ngo reka arahimbaza Imana no agakiza ni gahinduka hari abantu bavuga ngo ni ibintu vya kisasa ni generation sha no bibirivuga ngo uko Yesu yararejo n'uyu munsi ni kwa kiri gutushaka gutitura agakiza uhindura ingeso ukabona umuntu muzima agenda yitwaje ibintu vraiment ngo ni ibintu vy'ubustar yambaye ibintu vy'ubudete yambaye ibintu biteye mviriza mugarukirize ngaho gufata isi mukayizana mu rushengero ivyo bintu si vyiza n'ingeso zidahesha Imana icubahirizo ngeso n'ingeso mbi izo n'ingeso zidahimba Imana birateye isoni kuja mu rushengero wakubise pocket down hasi nguru umwana w'Imana ukaza wakubise pocket vraiment ivyo bintu birasesema ivyo bintu sinovyemeza yuko ari ibintu vyiza ni ibintu bibi ni bihimbara Imana murakoze cyane ndumva nakari gasigaye urakakoze ko hari benshi uzubona bagiye gusenga gusanga bagiye bambaye za nyambaro zitakwiye gushika mu ngoro y'Imana kandi bigezweho kuko birebye biri hose hano ku isi reka tukubaza ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri naco sikindi kiravuga yuko ni ukuhe gukorera Imana kubereye urakoze cyane kuri ico kibazo cya kabiri ati ni ukuhe gukorera Imana kubereye yego icyambere gukorera Imana kwiza no kuyikorera bivuye ku mutima reka ndagisigure neza uyu munsi hari abantu mu ishengero batari ko barakorera Imana ahubwo bari ko barakorera abakozi bitwa ko arabungire bishengero uyu munsi hariho amageneration canke abamama n'abapapa bari mu mashengero batari ko barondera Imana ariko bariko barondera gushimwa n'abantu kuri eglise ukaca usanga ishengero uriko uraruha witanga ukora ivyo ukora mugabo utarondera inyungu z'Imana uriko urondera ko abantu bakomotiva abantu babona ivyo uriko urakora uyu munsi hari abantu bariko baritanga pe bakitanga amafaranga bakitanga ivyo bafise ariko sukugira ngo bashimwe n'Imana bariko barabikora kugira ngo bashimwe n'abantu hari abantu abapasiteri bagize abaja afete pastor adahari ntaco yokora bishop atahari naco yokora bajya abantu babadadi abapotre canke abantu bavuga ko bavugishwa badahari ntaco bokora abo bantu baruzuye mu mashengero batabonye profete nibo haguruka bahaguruka ariko profete yaje imbere bahaguruka ariko profete yavuye mu muduga bahaguruka ariko profete yamanuye ibiganza batariko barakora kugira ngo bashimwe n'Imana ariko bariko barakora kugira ngo bashimwe n'abantu gukora kwiza icyambere no gukora kugira ngo ushimwe n'Imana icyo uzokora cyose mu murimo w'Imana uharanire gushimwa n'Imana kuruta uko ushimwa n'abantu
birambwira ngo hageze igihe Kristo abamubonye bose bamushingira inaha, biravuga ngo uwo mwana yakomeje akura ashimwa n'uhoraho n'abantu. Na Samweli birishingira inaha ngo yakuze ashimwa n'uhoraho n'abantu. Ivyo tuzokora mu ngoro y'Imana turondere gushimwa n'Imana, ntiturondere gushimwa n'abantu. Mu ncamake y'iryo jambo, gukorera Imana kuyiza ni ugukora urondera gushimwa n'Imana, kuko niyo ifise impembe izoguhemba, niyo ifise isezerano yadusezeranye yuko izogaruka kutujana mu ijuru. Na wundi si umwana w'umuntu, si bishop, si apotre, si revera, sinde abantu bose tubona ko bari imbere yacu bibihangange, sibo bazodutwara mu bwami bw'Imana. Na niyo mpamvu ivyo turiko turakora tureke kubakarisa, naho ari vyiza gukora ibishimwa bakakwankuraje, me ntubikore kugira ngo bobo babibone, ahubwo bikore kugira ngo Imana ibone icyo uri kurakora. Birivuga ngo nkunda bankunda, ukunda Imana ngo n'abandondera ubudahumeka bazombona, apana barondera abakozi b'Imana. Uzi ko uyu munsi umuntu mwoja mu rushengero agasenga pe ariko akanka gutaha ngo mbaka bamurambike k'ibiganza ngo vraiment ngo bishop ntiyankoze ku birenge, bishop ntiyangize gutya, canke ukacusanga ngo profete wanje ngo narashika negerezwa kumurindira. Warazimiye uri kurakorera ubusa. Reka ndakubwire kino kintu, nimba ugutabaga kwawe ukuziga kuri apotre canke kuri bishop canke kuri babandi birigwa bagira ivyo bagira, ivyo byose urakora n'ubusa gusa. Ariko harahiriwe ihanga ryafashe ivyizigiro byabo, byafashe ubuhungiro babishira kuri Kristo. Abo bantu barahiriwe gose. Abo bantu iyo bariko barakora babikorana umwete, badakeneye gushimwa n'abantu, badakeneye gushimwa n'isengero, ariko bariko barakora ngo bashimwe n'Imana. Ugukorera Imana kwiza, umukozi w'Imana ngaha Tony Nore Karambaza ngo ni ukuye gukorera Imana kwiza. Kubwanje ugukorera Imana kwiza ni ugukora uhimbara Imana, ni ugukora unezereza Imana. Hariho ijambo riri ngaha muri ijambo riri ngaha muri Zaburi igice cya 50 ku murongo waho wa 16. Reka ndababwirira ijambo ndarikunda, riraryoshe cyane. Reka ndarisome muri Zaburi igice cya 50 ku murongo waho wa 20 wa 16. Umviriza iri jambo ukuntu riryoshe. Ndasoma mu izina rya Yesu. Reka ndarondere ngaha, reka ndarondera mu telefone, naninzwe ibyo biza kwihuta. Reka ndarondere ngaha, umviriza iri jambo riri muri Zaburi. Ndarikunda kandi riragaragaza abo bantu b'abanyantege nke bariko barabikora, bakora ibidahesha Imana icubahiro kugira ngo bashimwe n'abantu. Ariko umviriza ugukorera Imana kwiza, kandi Imana iranka uyu muntu. Imana ariko irabwira abantu bameze nk'abo b'abanyakibi. Umviriza aya majambo 16, ni Zaburi 50:16 ngo ariko umunyakibi Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe, kuri nyanka guhanwa ugashiburira amajambo yanje inyuma yawe. Abo bantu barahari baruhiye mu maeglise, abo bantu barahari batariko barakorera Imana, barushe. Birivuga ngo Imana ibwira umunyakibi wiruhiriza iki. Abantu barushe ni babandi birirwa basenga ariko badakeneye kugoroka kw'Imana, bakeneye kurinahazwa. Ni wa wundi naho yo kwitanga Tony, naho yoza akagira decor, akadekora eglise, batamuvuza imbere ko ari we yakoze ijya decoration, akumva umengo ntibamuhaye icubahiro ciwe. Abo bantu baruzuye. Yaguze intebe 50 canke yazanye tape muri eglise, utamuhagurukije umubwire ngo twabonye nyakuba wa Tony yaje kandi yaje azanye amatapi yo gusasira abakozi b'Imana, ahaguruke tumukomera amashimeshi. Batabikoze ukumva Tony aravyimbye. Cyashengero nizi gutanga keya, sinzosubira kwitanga, naritanze nibigeze bamamagara, nibigeze banamvuga. Uyo muntu nareka arakorera Imana, ahubwo akeneye icubahiro mu ishengero, akeneye gushimwa n'abantu,
ariko arakora ivyo nakeneye yuko abantu yuko Imana ibiharura nko kugororoka, ariko akeneye ko abantu bamubona nk'umunyamafaranga kandi nk'uwitanga mu rushengero. Bana b'Imana, gukorera Imana kwiza nukuyikorera urondera yuko yo guhimba, nukurondera guhimbagwa n'Imana, nukurondera gushimwa n'Imana hako woshimwa n'abantu. Ivyo witanga muri eglise babimenya bato bimenya, uvugwa utovugwa wewe icukeneye nuko wohimbara Imana gusa. Uko niko gukorera Imana kwiza. Turondere guhimbara Imana. Sopo, apotre, profete abona abantu kandi barambaye umubiri, bobo na vyinshi boguha nivyo baguha babikura ku Mana. Meshereza mubimenye nta bushobozi bafise, birivuga ngo vyose tubishobozwa na Kristo aduha inkomezi. Bige byose ubona bakora ukimvira ko bivuye mu nkomezi zabo, wapi? Ahubwo ni Kristo abashoboza kugira ngo bakore ivyo bintu. Rero nuhendwe n'ivyo bitangaza ubona bagukikuje, nahari vyiza umenye yuko bitava mu nkomezi zabo, biva ku Mana. N'ivyo uzotanga n'ivyo uzokora urondere gushimwa n'Imana kurutwa gushimwa n'abantu. Wambise umukozi w'Imana costume canke wamugura ibirato ngo ntiyabivuze ko kurya kunaberewe ari je nabikoze. Abantu baruzuye muri eglise numva ko ari karakorera umuntu. Hajya mubona yahagaze imbere, nije naguze cya kirato ya kote nje nayiguze, ariko yahagaze aravuga ubutumwa ntiyanacishije mu kanwa cyangwa mvuge ko nimba berewe nabigize nk'uruhara. Ukeneye ko gushimira cyangwa wabikoze wamwambitse kugira ngo Imana ibibone ko ari cyo wakoreye umwana wayo, Imana igira ikikora mu vy'iwawe. Rero rondera gushimwa n'Imana niko gukorera Imana kwiza. Sinzi ko nacishije. Urakoze warasiguye neza, kuko uravye abubu uko bisiguriye niko nanje cyenda bibona, kuko sanga umuntu ari imbere y'ishengero, hari umuntu imbere y'ishengero azi ico yamufashije kugira ngo abegwe canke kugira ngo ashike hajya, kugira ngo nawe rero kugira ngo yerekane yuko afise ububasha bwatumye ashika kwihangiro yiwe atamuvuze, ako sanga yandamutsa barandamuramutsa iraheze bya bindi imisi iheze ngo reka nje kumuramutsa wasiguye uyu munsi ubutumwa ntagere kumuramutsa, wa wundi nawe agaca asigara yumva ati mbe ko naka yahora akunda kuza kundamutsa iyo imisi irangiye kataje kundamutsa. Ivyo bibaho kabisa. Kandi naguciriyemo hari abakozi b'Imana babibahoye benshi, barakuguriye costume kumvuze ko utatanze amatangazo kwishengero yuko frere naka niwe yanguriye costume, yaciye yanira nta nagapira nzo muzanira mu rugero rushengero, nta kindi kintu uzosubira gukora. Waguze mixer canke microphone canke waritanze amabati kwishengero, batigeze bagusoma imbere ko witanze vyinshi, je sinzosubira kubikora. Hariyo n'abatanga ikigira 10. Ikigira 10 ni ikintu cyo mwibanga kitonavugwa mu ishengero, ariko hari abantu iyo bagitanze bicara barindire 100,000 nahaye pasteur, 100,000 yanje canke na adesa umuriyoni natanze, imiliyoni z'intaro nahaye pasteur, batamvuze no kuri iri shengero nca ndarisezera. Hari ubwoko bw'abantu basezeye amashengero kumvo z'ivyo bakoze mu ma eglise bitigeze bijya ku mugaragaro. Abo bantu baruzuye mu mashengero. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, haranira gushimwa n'Imana, kuko je naho no gusiga amavuta nivyo mwisi kandi bizoshirana n'iyisi, ariko hamwe Imana ikiyo kuraba. Bibiri bivuga gute? Ngo Imana yabonye Satani, iruka ngo Satani uvuye ngo mvuye kugenda mwisi. Iyo bigize cyambere niho byanditswe ngo maze Imana ibwira Satani ngo witegereje umusavyi wanje yo ukuntu ari umuntu mwiza atunganye, umuntu anyubaha akanyubahisha no kubantu. Mu majambo make Imana yashingiye inahe Yobu, Satani atanize no kubivuga. Bivanye niki nivyo Yobu akora bihimbara Imana. Bana b'Imana ivyo dukora Imana irabibona, kandi Imana ifixa mu mutima. Bibiri bivuga ngo Imana ibwira Samuel ngo sindaba nkuko abana b'abantu baraba, je ndabibwina wewe unajitoa, sio mpaka tuko proud, no. Si ngombwa ngo dugusiga amavuta, no. Ivyo wakoze babikoreye Imana yo mwijuru usenga, iwo bikoreye Imana. Ukasanga wambise korale mugabo ntibakuvuze, ngo waguze groupe y'ishengero mugabo ntibakuvuze, ngo ivyo uri kurakora nta membo baguha. Reka nsubire kuri aba bantu kandi ndavyibutse
hari abantu badakijijwe mu ishengero bavuga ngo nugushigikira ingabire ariko ubwo subukizwa uwamenye Imana ndizeye neza niyo kora mu ishengero kandi akongera agahembwa. Iki kintu ngoma ndakivuge nukuri abantu baza kukimora mu kimore ndabizi ko ari abantu ngiye kwinjirira mu buzima bwabo. Iki kintu ndakivuze neza nemanze ugukorera Imana uhembwa mu ishengero ico ni gisesemwe imbere y'Imana. Reka ndakubaze uwo ukorera Imana bokongera bakaguhemba umwete wawe wo kuja muri shengero uturuka kuri mwe mu yera canke nuko ufise quelque chose uhabwa ku kwezi. Twomenya gute yuko umwete wawe mu kuboneka mu mirimo y'Imana uva kuri mwe mu yera canke uva kuri amahera tuguha ku kwezi? Ni iki cyo tubwira ubwitange bwawe mu vyo ukorera Imana mu ishengero mu gihe tuguhemba? Ni iki kitubwira cyo twemeza neza yuko ivyo uri kurakora bisunikwa na mwe mu yera kandi tuzi ko tuguhemba? Nukuri ndabivuze n'umuvumo ku bantu bariko barakorera Imana bakongera bakanabihembegwa. Imagine ugafata amafaranga ukayakira ngo nakoreye Imana ngo kandi kumwisho ukwezi barampemba. Ico kintu je sinoshemera kuko abamenye Imana bakamenya ico Yesu yatumariye. Yesu yaradupfiriye ku musaraba. Twe birivuga ngo kera nta bantu twari turimo twarabo gupfa n'ivyaha mugabo aza mwisi araducungura adupfira ku musaraba kugira ngo uyu munsi je nawe duhindurirwe identity vyaciye mu bushobozi bw'amaraso ya Yesu. Yarembeye yambara umubiri abana natwe ari Imana y'ubushobozi. Bibiri ishingira nayo yari Emmanuel ngo Imana mu bantu ariko ivyo vyose yari yabiretse ibana natwe kugira ngo iducungure. Ariko wewe uri kurakora iki? Uri kurakora kandi yitwa ko wacunguwe ukeneye impembo mu vy'ubwami bwa data. Muze musome Abikorino ba 2:5 ku murongo wa 15 hari ijambo riryoshe rivuga ngo kandi icyatumye apfira bose ngo kwari ukugira bariho babeho batacinezereza ngo ariko babeho banezereza Kristo. Uyu murongo muze kuwusoma. Wewe uri kuranezereza nde mu gihe ivyo uri kurakora ubirongera mw'impembo ngo uri umwana w'Imana? Ego me nusiba kwishengero nusiba mu mirimo y'Imana ariko wibuke ko baguhemba barabiguhembera. Hari abantu bacha kuvuga ngo none ngo abakozi b'Imana bobo gute? Reka ndabasubiremo. Birivuga ngo abakozi b'Imana ngo abaherezi barira ku gicaniro kuko arabaherezi bajya baravyemerewe kuko arabaherezi mugabo a condition ke uyu muherezi yicara adafise icakora akora ivyo mu ngoro kwa data. Ariko nimba ufise business zawe ufise amabotike ama alimentation urafise ama company yawe ha muri korakora Imana ukongera kandi ugahemwa mu ishengero uwo n'umuvumo. Ariko wa muherezi adafise icakora wa mukozi w'Imana yama mu ishengero yama yakira imitwaro y'abantu y'amasengero bwoko bw'Imana uyo aremerewe guhabwa ikigira 10 aremerewe guhabwa quelque chose kugira ngo arabukuntu yoba kuko ivyo Bibiliya irabishingiye inama. Mugabo wa wundi afise ibihinda afise umugisha Imana yamuhaye akanda akagirana wa mutima wo gusotera no mu ngoro y'Imana uwo n'umuvumo. Kubwanje mugabo ofisi ukuntu wabibona je sino kwemeza neza yuko iri kurakorera Imana uhembwa ufise n'ivyo Imana yaguhezagiye yuko ari amavuta. No si amavuta uwo n'umuvumo. Ego murakoze kudusigurira neza mu majambo make gukorera Imana kwiza. Frere Tony gukorera Imana kwiza nugushimwa n'Imana. Ivyo uzokora vyose uharanire gushimwa n'Imana kuruta uko ushimwa n'abantu kuko abantu bose bazokuva ko bizohera canke bakugume ko ari indyadi ariko Imana iyo uyihimbaye izogumana nawe. Niyo nyishu giprincipe. Ego murakoze cyane ndumva ari byinshi tutatuzi tubimenye hano kuba uri umuvuga butumwa ofisa akazi runaka muri societe canke akazi kawe ka buri munsi ariko ukaza rondera impembo mu rusengero. Uravuze neza yuko ubwo ntabwo ari byiza kuba worondera impembo mu rusengero ufise aho Imana yaguhaye ukura quelque chose nko bivuze. Ego murakoze reka turangize mu kibazo ca nyuma mu bibazo bitatu twavuze yuko twarobanuye mu nyigisho agira twigisha mu bihe umaze hano muri si yacu ya Tasiso Promise TV. Ikibazo ca nyuma kivuga yuko ni aya mazina
abereye kwitwa umukozi w'Imana? Murakoze. Yego. Ndagukunze kuri ivyo bibazo kandi nibazo bikomakomeye. Iki kibazo sinzi ko mwacumvise neza. Yavuze nayahe mazina abereye kwitwa abakozi b'Imana. Bo binsubije inyuma gato. Twekera tugikura sinkuze cyane wowe uranzi. Yego rakubutse. Ariko kandi sindiri umwana. Hari amazina tutigeze tumenya mu myaka yacu. Mugabo muri iyi minsi ayo mazina ashushe gose. Iki kibazo ati nayahe mazina abereye abakozi b'Imana. Nukuri hari amazina atabereye abakozi b'Imana. Hariho n'amazina abereye abakozi b'Imana. Muri iyi minsi turimwo abakozi b'Imana benshi bariko barahururumbira ivyubahiro. Abakozi b'Imana benshi narigeze gukurikirana ka video karaho naka video k'ubukomedie aho umuntu ari kararengana akabya ngo ndabugize nyakubahwa Revera. Ubundi yako yo mubwira ni egome yaciye amusubiza uvuze kuri kutoshira karegare ngo naki wawe. Rero urumva abo bantu barahari. Yamubwiye ngo ndabugize nyakubahwa representa ngo representa gusa. Kuri kutoshira ko representare gare ngo nanisoni uri kuramanura icyubahiro canje ngo ndabugize nyakubahwa representa ngo kare gare naki wawe. Naravyumvise ndatwenga. Bajya abantu naho bagira ubukomedie biba biri mu nyigisho bavuga kuri. Urumva hari abantu badahazwa n'ivyubahiro. Hari abantu naho umwita mutama ukumva umengo ntiwamushikanye aho ashaka. Yariyambise ivyubahiro. Birababaje kubona uri mu ngoro y'Imana ufise amatitre. Sinzi ko murabibona. Ukinjira mu rushengero ugasanga bakwa ebana amatitre afise kuntu bayadandikanije. Ukiyumvira eske ibi bintu biremewe mu ijambo ry'Imana? Ibi bintu hoho birahari. Aya matitre twumva mu isi mu bana b'Imana hoho Bibiliya ibavuga gute? Hariho amazina abereye abana b'Imana yanditswe muri Bibiliya. Abanyefeso igice ca 4 ku murongo waho wa 11. Iyo ni verse ya mbere. Iyindi verse tuyisanga mu Bikorino ba mbere 12 ku murongo waho wa 28. Iyo ni mirongo igerageza kudondora amazina akwiriye kwitwa abakozi b'Imana. Bibiliya reka nsome uyu murongo reka ndawitize gato. Bibiliya ivuga ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwumve iyi verse iri mu Banyefeso igice cyaho cya 4 ku murongo wa 11. Ni verse nziza cyane. Ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha. Izo ni ministeri zitanu Yesu yatanze. Intumwa, abavugishwa n'Imana, abavuga ubutumwa, n'abungere n'abigisha. Abo nibo Bibiliya ishingira inaha. Igume ivyo navyo biriho twama tuvyumva mu ndimi z'amahanga, evangeliste, pasteur, ibintu nkivuga. Ayo mazina yose ukacusanga umuntu ngo yitwa archbishop, babande, bakwa. Aya mazina menshi nayo nzi neza kuko Jesse nkorera mu ayo mazina y'ivyubahiro. Ayo mazina ugasanga arundanya. Hariho umuntu adahagijwe no kwitwa pasteur. Hariho umuntu kugera n'isaha ariko aratera intambara mu ishengero akoreramo, ariko aragwanira bamukure mu evangeliste ngo ntaraba naka. Hariho nundi ariko aragwana afise n'igikosi kiko cyamushigikira kugira ngo agwane ubwo burongozi buhari mumusiga amavuta ku nguvu mugire pasteur ngo nanje vyombera kwambara kajya gakorma ngo kakantu. Ayo ivyo vyubahiro mukeneye ni ivyiki. Ivyo navyo iyo umuntu akarondera amatitre akomakomeye, iyo umuntu akarondera ivyo vyubahiro afite ni mhemu mbi zimaze gutera abakozi b'Imana mu buryo badahagijwe no kwitwa abana b'Imana, bakabona yuko bahagijwe no kwitwa ya matitre.
uyu munsi bageze mu matitire ya kure kure ayo matitire yose mwayakuye Yesu muzi ko Yesu yari umuvuga butumwa gusa Yesu yaje kwigisha arigisha aheza mission ziwe arigira Yesu ni yiswe pasiteri Yesu ni yiswe apotre Yesu ni yiswe za bishop Yesu ni yaje ngo ari naka no kandi nta vyubahiro yarondera kuko yarafise mission ariko muri iki gihe tuko turagwanira mu mazina oreke yivuga ngo bamwe bagize kuba intumwa abandi abavugishwa n'Imana abandi abungiri abandi abigisha wewe ayo matitire wagiye uradandikanya muri ayo matitire ari mu Bibiliya wewe ayo matitire nayahe nurumva abantu ngo batinaka bakarengera ngo bamonsenye nabanda vyumva bose nshatse kuvyinjiramo gose ariko ivyo vyubahiro je navyo nkeneye Imana izinamfashe sinkeneye ibirengeye ivyo vyinshi kwitwa umwana w'Imana birampagije yego meno shora kuyobora ishengero nkabo umwungere wa eglise ivyo birampagije hako no kwitwa ngo bahartinaka abanaka ababizi neza muraza kubirondera amazina y'abantu biki gihe wogenda muri eglise ugatangara mu buryo ugeze muri ryo shengero ukumva kwitwa pasteur umengo rasuzuguritse ayo mu eglise araba kwitwa pasteur umengo uri mu kadogo uri hasi baradandikiranya amatitire yabaye amatitire birateye ubwoba ivyo nukurondera ivyubahiro vyo mwisi kandi ivyubahiro vyo mwisi bishirana n'iyisi ivyo navyo bitwereka babandi bariko barakora badakeneye ko bagira gute banezereza Imana ahubwo bakeneye sifa ziwarudiriye ivyubahiro bigarukire ivyubahiro bigarukire abo bantu baruzuye hari nabandi iyo uri kuramagara program kavuga reka twakira umukozi w'Imana ngo ntanisoni umukozi w'Imana gusa kuri kutavuze apotre naka kuri utavuze pasteur naka kuri utavuze bishop naka kuri utavuze reverend pasteur naka kuri utavuze representant legal kuri utavuze ngo representant cyprien cyangwa kwa ibintu nk'ivyo ngo yaje ngo niyakiriye neza ngo prophète none ngombwa tukwakire neza twise kuri umwana w'Imana nibihagije ngo prophète ngo aragurutse ngo ikinyamugigima amashipendo kwa nivyo bashaka ariko tuvuze umukozi w'Imana haguruka umengo nturi umukozi w'Imana kuko wahawe message n'Imana uje kutwigisha edaheru umukozi w'Imana amatitire yose murondera mukeneye muzokwama muri abakozi b'Imana muzokwama muri abana b'Imana kuko ubwo butumwa ugiye guhereza ubwoko bw'Imana ni message n'ubutumwa watumwe n'Imana uracara umukozi wa kuko uri kurayikorera kwitwa umukozi w'Imana bisigura ngo uri umukozi w'Imana utwaye ivy'Imana yagutumye ariko iyo tukubwiye ngo umukozi w'Imana haguruka umengo turagututse no gabanya ivyo vyubahiro byo mu mashengero gabanya ayo matitire ari bizarre ayo matitire atanezereza Imana mu buryo wayigize nk'ikigirwamana hari abantu ayo mazina bayagize nk'ikigirwamana amazina abereye ari ngaha mu banyefeso igice cya 4 ku murongo wa 11 ugende kandi usome Korino wa mbere 12 ku murongo wa 28 canke ivyakozwe n'intumwa 21 ku murongo wa 8 hariho ivyubahiro bigaragaza abana b'Imana apa nivyo mwebwe muri ko muri yidandikanya amapete y'umuyoro kugira ngo tukwakire bisako tugira tremblement de terre kinyamugigima gihabe canke bagusasira ibikwembe niba ubona ko wabaye gitangaza no izo nivyubahiro bigusaza izo nivyubahiro bikora guhindura garukirizaho hariho amazina abereye abana b'Imana kandi bakwisa umwana w'Imana ntutsitare n'ubundi uracari umwana w'Imana ibi vyubahiro nivyo mwisi kandi naho bovyiya igikomeye sukubigira igikomeye nuko wokomerwa n'Imana mu buryo Imana ikuravika kwishimira sinzi ko murakoze cyane ndumva ibi biyago byawe nibiyago byiza nibinyishu nziza kubibazo kwagira mwene data Murindagabo Cedric ibibazo byari byo biva mu butumwa yashoboye kutugaburira hano muri studio yacu Tasiso Promise TV twifatanije n'abanywanyi aribo abakunzi ba Tasiso Promise TV
turakoze turagushimiye kubona washobora duha inyishu nziza ndetse n'abariko badukurikira hano kuri channel yacu barashishikara babona bumva nibibazo twari nashoboye kukubaza n'inyishu washoboye kutwishura ndetse nabo nyene hari byinshi bagiye kuza kubaza muri commentaire tuzobikubwira twize tugutumire kandi kugira ngo nabo bashishikare kumva inyishu zabo kwibazo bazaba bakwajije kuri uyo munsi. Ego bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV mwashoboye kudukurikirana kino kiganiro cacu cy'uwo munsi cy'umushitsi wacu Cedric. Turabashimiye kungene mwashoboye kwigora mugabe ivyo mwari murakora kugira ngo mukurikirane ikiganiro cyacu cy'uwo munsi. Turabashimiye mwongere kandi mushikara kugira partage mwongera mu likinga kugira ngo nabandi bashobore kumviriza kino kiganiro cyacu cy'umushitsi wacu Cedric. Ego turabashimiye twoshimira no DJ wacu Graphic Emma kungene abyifatamwe neza kuduha amasanamu meza no kuduha ibiganiro byiza bitwaye umwanya mwiza kugira ngo nabandi bashishikare kubikurikirana. Murakoze. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.